Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Fidel Niyongabo abaramutsa abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Bamwe mu Barundi bahungutse bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bamenyesha ko bakenye uburaro kuko ubwo bari bafise imbere y'uko bahunga basanze bwarasambutse ubundi bwafashwe nabi n'abasangwa. Turiyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu, ariko cya twiyumvira aho twokura ibintu byo gusakaza nyene bikaca biba ikibazo. Abo ni bamwe mu Barundi bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Guillaume Soro yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Cote d'Ivoire yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa. Guillaume Soro w'imyaka 49 yagirizwa kuba yarabangamiye umutekano w'igihugu ciwe no kuba yarahatswe gutembagaza ubutegetsi bwa Alassane Ouattara mu 2019. Uru rubanza rw'uyu yigeze kubatwara umurwi warwanya ubutegetsi bwa Cote d'Ivoire ruciwe mu gihe ari mu buhungiro i Buraya. Abandi mu bo basangiye dossier barimo Suleiman Kamagate yahoze ari umukozi mu biro vyiwe, Madame Afusiata Bamba Lamine yahoze ari umushikiranganje wo guhanahana amakuru ku ntwaro yiwe, na Touré Musa yarajeje gutanga amakuru mu biro vyiwe, baciriwe umunyororo w'imyaka 20. Mu mwaka weze w'ibihumbi 2020 Guillaume Soro ahatuributsa ko yakatiwe umunyororo w'imyaka 20 naho nyene akaba yarari mu buhungiro. Ico gihe yagirizwa ko yanyuruje amatungo ya leta no kuba yarahatswe kwiyegurira imwe mu mazu ya leta kugira ngo ayigire yiwe. Acirwa uwo munyororo w'imyaka 20, ivyo vyaha yavyamirira kure avuga ko ari imikino ya politike. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi ry'Amerika rikesha no makuru yose ntiryigeze rivuga ko Guillaume Soro hari ico aratangaza ku gihano gishasha yasabiwe. Urakoze Diane. Mauritania yahagaritse Mohamed Ould Abdel Aziz yahoze ari perezida mu gihugu, ariko akogwa ko itohozwa rya ruswa. Iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu bamwunganira uno munsi. Ni mu gihe hariko haba itohoza ku vyagirizo vya ruswa, igihe ari ku butegetsi arakana ivyaha yagirizwa. Abdelaziz yavuye ku butegetsi mu mwaka wa 2019 nyuma yuko arangije ibiringo bibiri yagirijwe ivyaha vya ruswa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, apfungirwa imuhiriwe mu kwezi kwa gatanu. Hari nyuma y'itohoza inama nshingamateka yakoze ku vyaha vya ruswa yagirizwa ko yakoze kuri leta yiwe. Yatawe mu mvuto ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri kubera yanse kwitaba umucamanza mu ndwi iheze. Umwe mu bamwunganira avuga ko yahagaritse kuja kuraba umucamanza nk'uko bisabwa kubera igihe cose yagerageje kubikora yakurikiranywe n'igipolisi n'abasivile ku mabarabara bageramiye ubuzima bwiwe. Abdelaziz afise imyaka 64 muri iki gihe yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2008. Yarakoranye n'ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi mu rugamba rwo kurwanya abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka Sahel. Yasubiriwe na perezida ahari muri iki gihe Mohamed Ould Ghazouani. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Anthony Blinken ari Berlin ku mugwa mukuru w'Ubudagi, aho vyitezwe ko ahava agirana ibiganiro n'abategetsi b'ico gihugu ku bibazo bitandukanye vya Libya. Ibindi tubibaza mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa. Ivyo biganiro biza gushimikira hanini ku matora azoba mu kwezi kwa 12 no mwaka muri Libya, ishigwaho ry'ibwirizwa nshingiro hamwe na leta, itahukanwa ry'abasirikare mva makungu n'umuturama ku ntambara z'urutavanako muri ico gihugu. Inyuma y'inama umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yagiranye na mugenzi we w'Ubudagi Heiko Maas yavuze ko aka karyo ko gufasha Libya kuva mu bibazo irimwo amakungu atigeze akaronka muri kahise. Anthony Blinken yabwiye amenyesha makuru i Berlin ku mugwa mukuru w'Ubudagi ko ari vyamaze kumvikanwa ko na cane ku kibazo co gutahukana abasirikare mva makungu no guhagarika intambara. Ntiyatomoye ahariko kamere k'intambwe yatewe. Libya tuributsa ko iri mu bibazo vy'umutekano kuva mu 2011 Muammar Gaddafi yahoze arongoye ico gihugu avanywe ku butegetsi. Urakoze Diane. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isaamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico www.radio radio yacu voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, bamwe mu Barundi bahungutse bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baba muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo bavuga ko babanye neza n'abasangwa, ariko bamenyesha ko bakenya uburaro kuko ubwo bari bafise imbere yuko bahunga basanze bwarasambutse ubundi bwafashwe nabi n'abasangwa. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Umutumba wa Burara ni umwe mu mitumba ya zone Gatare ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo turi mu buraruko bw'u Burundi yakiriye abaherutse guhunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko umubano wifashe neza hagati yabo n'abari basigaye kuri uwo mutumba kuva mu mwaka 2015. Bavuga ariko ko bafise ikibazo cy'uburaro kuko bumwe bwarasambutse ubundi bufatwa nabi n'abasigaye ku mitumba. Jenayose akazu nari nubatse mugabo amabati yose yaratobaguritse kubera umuntu yaciye akiha ntanamuhaye, yaciye ayicanamwo, navuze kuhava ayicanamwo. Ubu naho imvura yogwa yomusangamo. Jewe ndaragiye nawe aca ayizamwo, ariko acaza gutungiramo ingurube, atungiramo inkoko, atungiramo inkwavu. Abasangwa bo ku mutumba Burara bavuga ko bakiranye igishika bene wabo baherutse guhunguka. Abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika nabo nyene baremeza ko umubano hagati yabo ari mwiza. Twabaraje nyine bahungutse tukabakira, turabafasha kubaka, niko twari mu mugambi wo kubafasha kugira abo bacu mugacupa turagenda ngo tugasangira, tukicara ku ibare tugasangira, tugahana nkuko twaraduhana nyine tubana nyine batarahunga. Umubano wifashe neza ngaha mu Busirasi, nta wini ubuyuni, twese nyine turasangira kuko nyine twamye dusangira nyine batarahunga. Abaherutse guhunguka ku mutumba Burara wa zone Gatare komine Busoni bafise ubwoba ko hamwe imvura yotasura batarasanura izabo, bavuga ko bitazoborohera. Basaba gufashishwa ibisakazo, abasangwa nabo bakabafasha kubaka ibigega. Aba ni bamwe mu bahungutse bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Je nk'umuryango wanje ikibazo mfise, turiyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu, ariko ca twiyumvira aho twokura ibintu vyo gusakaza nyene bikaca biba ikibazo. Twebwe hari abantu baje kutubaza ngira ngo boba ari bagenzi banyu kugira bazotuvugira imbere. Turababwiye ko yeshi nta n'amazu bagira, iho basize amazu n'ubusizi, nta mazu bagira. Mu ntwaro mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi baremeza ko umubano uri hagati y'abahunguka n'abasangwa ari mwiza cyane. Musitanteri wa komine Busoni, imwe mu makomine agize iyo ntara yakira abahunguka ku bwinshi, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika bishikiye ku mutumba Burara ko atari vy'imbeshere uburaro bwabo bahungutse atako bwifashe. Nivyo uravye nk'umuntu aba maze imisi atari muhira, nk'ubu urabona abariko baraza bariko bashikira aho bahora babaye, mugabo urazi ko nk'amazu bamwe basanga yarabomotse, n'abantu bashitse ntibarimye, umva ubuzima buca bugora gutangura. Nivyo tuguma duhimiriza abandi basanze kugira babe bari kumwe, mugabo urumva ko uko bigenda kose ubuzima buguma bugorana. Ku muntu aje inzu yiwe ugasanga yarasambutse, ugasanga ntiyarimye, umva ko baca batangura ubuzima bushasha. Musitanteri wa komine Busoni arahumuriza abariko barahunguka ko ibibazo bafise bizogenda bitorega umuti buke buke. Asaba abarongoye baba abasangwa canke abahunguka gushira urukundo imbere. Kumwe twese birashoboka, tugumana ko nk'abavukana, naho bahunze igihugu baragarutse n'abavukanyi, tuguma dufashanya. Ni nkuko ushobora gusanga n'ubundi yasigaye ngaha, ushobora gusanga afise ingorane y'iniriya, tugumana ko kugira dufashanye, ingorane zozo ntizobura. Hariho abaza bakatubwira ati twebwe turabona ko mu vyo badutekeye turashobora kuronka agashitingi, ni muturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka, tukahimiriza n'abatwari kugira babafashe gusanura aho baba barabaye. Ni ikibazo gikomeye, mugabo tugumiza kugira turabe ko dushobora kugerageza kugitorera umuti. Ishirahamwe HCR gitaho impunzi kw'isi rimenyesha ko intara ziri mu buraruko bw'u Burundi arizo Kirundo, Muyinga na Ngozi zimaze kwakira abahunguka bagera ku 27,000 mu kiringo c'amezi 6. Ica kabiri c'abamaze guhunguka muri izo ntara z'uburaruko bavuye mu gihugu c'u Rwanda nabo mu ntara ya Kirundo, nk'uko amakuru abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakesha abegereye intwaro muri iyo ntara abivuga. Dushimire Desire Hatungimana.
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Tugaruke mu Burundi. Inyuma yo kubutungane bw'u Burundi bufashe ingingo yo kugabaniriza Germain Rukuki, umwe mu baharanira agateka kazina muntu, igihano ciwe cyo gufungwa kikava ku myaka 32 kikaba umwaka umwe, inyuma yuko apfunzwe mu mwaka wa 2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Maître Ildefonse Congera umwunganira mu mategeko yakiye neza ingingo y'iyo sentare. Umenyesha makuru Venuste Nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yavuganye nawe. Twebwe nk'abasanzwe bamufasha kuburana, twe turaryohewe n'iryo ngingo, ego turarindiriye yuko umwanya n'umwanya ashobora kusohoka ibohero. Turaryohewe mu majambo make. None kuba kiriya icyaha cyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute? Bon, twebwe turaba nk'aho ata byemezo batanze abari bamushengeje. Twebwe tuvuga tuti kumbure twe turaba ahanini turaba igihano bamuciriye. Ikico cyaha nacyo naho atabyemezo bagitangiye, twe turashima ingingo sentare yafashe. None ko yari amaze imyaka 4 muri gereza, akaba yakatiwe umwaka umwe n'ihazabu 50,000 by'amafaranga y'amarundi, azafungurwa ryari? Bon, twebwe turindiye ko amenyesha iyo ngingo. Turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bivuze, afunzwe igihe kirekire, turazi icyo bamukatiye. Turibaza yuko amategeko uko abivuga baca baraba igihe yari amaze, mu gihe igihano yaronse aciye urubanza rucitse, hari igihano gito ugereranije n'icyo yari amaze afunzwe, aho baca bamurekura. Turizeye yuko bazoca bamurekura rero ntiyamenyeshwa urubanza. Ariko turarindiye turabe yuko umushikirizamanza udashobora kunguruza iyo ngingo. Maître Ildefonse Congera, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika. Murakoze namwe. Bakunze baradiye ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kuva itariki 10 z'uku kwezi, ishirahamwe Delight Rwanda riharanira ukubaho neza kw'abanyagihugu mu Rwanda rifatanije n'impuza amashirahamwe y'abigeme n'abapfasoni dutera imbere batanguye ubukangurambaga bw'iminsi 45 bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abigeme n'abapfasoni mu Rwanda. Mu kiganiro muri Sanga mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiye na Eddie Mwerekande aserukira ubwo bukurambaga na bamwe mu bagizwe ko ingaruka n'ihohoterwa rikorewe kuri murandasi. Kamariza Dianena
Mugeni Clarisse. Edi Mwerekande atangura asobanura ubwo bukangurambaga uko buteye. Ni ubukangurambaga bugamije gufasha abanyarwanda, gufasha abakoresha internet, by'umwihariko abahuye n'ibibazo by'ihohotera ndetse n'abandi bitabiriye ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa ariko wenda batazi yuko bari mu gukora iri hohotera. Tukaba tugamije mu minsi 45 twateguye nibura abarenga 80% kuba bamenye ko iri hohotera ribaho. Mu by'ukuri wenda nituza kwinjiramo neza turaza gusanga ko hari abahuye n'ikibazo cy'ihohotera batabizi yuko bagize uruhare kugira ngo bahohoterwe. Tunarebera hamwe hari n'ibibazo twagiye duhura nabyo, hari amahohoterwa babigizemo uruhare. Hari none n'abahohotera bazi yuko bari mu gushaka kugira ngo posti zabo zigaragare, zibonwe, zihabwe amalike n'ibindi byose, ariko ugasanga barimo guhohotera. Muri ubu bukangurambaga rero nk'uko twabuteguye nka Delight Rwanda, tukaba tuzibanda cyane kuburira abakoresha internet ko ubu iki kibazo cy'ihohotera kibaho kugira ngo bakimenye bakirinde. Ubukangurambaga twabuteguye mu buryo nanone dukoresha ikoranabuhanga, dukoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga, twongera tuburira abagore n'abakobwa muri iki kibazo. Ariko iyo uvuze ijambo guhohotera cyangwa guhohoterwa ni ijambo rusange, mu by'ukuri guhohoterwa gute? Gerageza kubisobanura neza. Mu by'ukuri urakoze cyane, ni ijambo rusange rishobora kumvikana. Twebwe turibanda ku ihohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa interineti, ariko by'umwihariko ryigendereye abagore n'abakobwa. Urugero natanga nk'iyo umugore cyangwa umukobwa ashyize ifoto ye ya style, yambaye neza cyangwa yafite ukuntu yabishatse akashyira ku mbuga nkoranyambaga, hakaza kugira abayitanga comment imupfobya, comment igaragaza yuko ibyo yakoze nta bwenge burimo, uyu muntu agira ikibazo cya harassment. Ikindi muri iri hohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, hari ikibazo turi buze gusanga kuko uraza kugira nabo uganira nabo, aho umwana w'umukobwa ashobora kumva ashaka icyo twita mu mvugo y'ubu ngubu hiti kumenyekana. Ndashyiraho agafoto nambaye akamini ngaragaza imiterere yanjye, intege n'ahandi, ashaka kugira ngo abone views nyinshi mu bundi buryo cyangwa ubundi, ugasanga babyuririyeho baramuhohoteye. Hari n'ikindi kibazo cyagaragaye muri no campaign nacyo kiri mu byatumye tuyitabira, aho usanga umwana w'umukobwa bano bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, ugasanga arashaka kubakoresha kugira ngo bakine bambaye mu buryo bwa bushitura cyangwa bwa attractinga aba viewers, abakurikiye izo mbuga, ugasanga hari imbogamizi bagiye bahura nazo. So iyo tuvuze ihohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ni rikorerwa umukobwa cyangwa umugore bitewe na post cyangwa icyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Bikorwa mu byiciro, wenda ndi buze kubigeraho ni mu bimbaza bitandukanye, ibyiciro by'ihohoterwa bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ingaruka bahura nabyo iyo bamaze guhohoterwa. Mu ncamake twebwe ntago ubukangurambaga bwacu bushingiye ku ihohotera muri rusange, ni irikorerwa abagore n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga, ku bitekerezo byabo, kuri posti cyangwa icyo bapostinze kuri social media. Ugasanga twebwe turashaka yuko uru rubyiruko cyane cyane abakobwa bitondera ikintu cyose agenda ushyira ku mbuga nkoranyambaga kuko gishobora gutuma bamwataka. Mukanya ndagaruka iwawe nkubaza ababirimwo, ababikora ni bande, uburyo babikora, ariko reka tubanze tujye kwa Kamariza Diane atubwire uko byamugendekeye. Kamariza Diane, nanone ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Nuko ngaho rero dutekerereza uko byakugendekeye. Ukuntu byamugendekeye, nashakaga gukora fashion, gucuruza imyenda, avuga reka mbishyire ku masocial media, ku ma Instagram, njye nkambara umwenda nkapostinga. Mu gupostinga kwanjye nkabona comment nziza, abandi banca intege,
kubera umwenda hariho abantu baba batandukanye batatu z'uwo mwenda. Abenshi hariho umuntu ukunda umukobwa wambaye bini washyiraho bini ukabona sapoti, ukabona abantu benshi barabyakiriye, abandi ntabwo babyakiriye neza, ugasanga baraguca intege bakubwira ati iyo myenda ntabwo ijyanye n'imyaka yawe, ntabwo iyo myenda jya wambara wikwize, ibintu nk'ibyo ngibyo. Sasa nanone challenge nini ihari yo nahuye nayo n'imwe, hari ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu byateye imbere nyine uba ufite abafollowers cyane kuri Instagram, wapostinga umwenda umuntu agataha muri inbox yawe akakwandikira akakubwira ego ndabona uri kugerageza ushaka imibereho, akakubwira ati njyewe kuri ndi like muri Dubai hava imyenda myiza, hava ibintu byiza, inkweto nziza, nshobora kugufasha. Ukagira n'izindi mpuhwe ashobora kuba akugiriye, ariko after ibyo ngibyo afite ibindi bintu ashaka, like akakubwira ati njye ndashaka kukoherereza ibintu ariko nawe ugomba gukora iki n'iki. Ubwo ni nk'iki? For example, akakubwira ati njye niba uri mu buriri ndashaka nkuhamagare video call, ndashaka kubona amabere yawe, ndashaka kubona imyanya y'ibanga yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. So wakwanga ugasanga ahakinze nka akawunti yawe akajya ayikoresha ibindi bintu like nko gucuruza, we yinjiza agacuruza ashaka. Urugero avuga ati uyu mukobwa nyine akora video calls, agakora sexy kuri internet. Ubwo iyo umuntu nyine mugenzi we abibonye aravuga ati angahe, ugasanga watangiye gucuruza ifoto yawe akinhereza wenda $200 njye muguhereze mukora ibyo mukora. Ugasanga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo biraguca intege, kandi ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo cyane. hari nk'umuntu wabimbwiye arambwira ngo niba nshaka iduka rinini cyane riri expensive nimureke turyamane. Ava hanze araza turavuga finally mu gihe cyo kugira ngo amere inkunga nk'uko yajyaga abinyemerera, arambwira ngo turyamane. ndamubwira se urumva kuryamana ari cyo kintu cya mbere twashyira imbere? mbese waretse tugakora ibintu byagenda neza ukazafata amafaranga yawe wampaye, wafatiriye ikintu ushaka ni kuryamana nawe. yafashe amafoto yanjye yose aragenda ayakoresha ibintu yifuza. Noneho twakire Clarisse Mugeni. Clarisse, wowe byakugendekeye bite? Murakoze cyane. Uko byagenze urumva hari ukuntu abantu bohereza ama message kuri nimero zisanzwe Facebook, Twitter na Instagram, ko byanambayeho no kuri WhatsApp. Akenshi bikunda kuba kuri nimero bakoresha nimero zo hanze cyane abantu babikora. Ugasanga umuntu arakuvugisha rimwe kabiri, akohereje message, akohereza amafoto, hanyuma agatangira kubwira ati ndashaka ko tuganira kuri video call, akaguhamagara, akifata amaselfie, akavuga amagambo. Hanyuma rero iyo ngira ngo njye naramukubye ko twaraganira igihe kirambuye, mbona n'umuntu atangiye gukuramo imyenda n'iki. Dorere, nyagukuramo imyenda se koko? Atangira kuvuga ibintu. Hanyuma rero ndamukubye, ntabwo yatuje, ahubwo yahise akoresha indi nimero yindi yo ku ruhande. nabwo arampamagara ko sinita ko ari we, numva atari we ugarutse. turaguma turavugana nk'ibisanzwe, ariko nanone aza kongera. kandi ntabwo ari ibintu bahita bavuga ukuri ngo atakubwira icyo ashaka, ahubwo ni abantu babanza kukica mu mutwe gahoro gahoro. kandi nk'uko mubizi abadamu intege zacu ni nke cyane ku bijyanye no kuba wakumva. iyo umuntu avuze ikintu wumva cyane kurenza uko akora. hanyuma ubwo yakubwiraga ko agukunda rero? turavugana, yego yambwiraga ko ankunda, ambwira ko ndi mwiza, ambwira ko azajyana i Burayi. Yari muntu ki? Yari umunyarwanda cyangwa yari umunyamahanga?
yari umunyamahanga. Mwaganiraga mu ruhe rurimo? Yari umunyamahanga mu Cyongereza. Nuko rero ati narakwihebeye. Ati ndagukunda, ati ndifuza ko tuganira tukabonana, vuba nta kibazo. Hanyuma rero ikintu cyaje kuntungura ni ukuntu yambwiye tujya mu cyumba uri wenyine tuvugane. Ndamubwira nta kibazo, arambwira ati ndashaka kukubona, mbone gute? Tuvugana kuri video call, ati kuramo bino na bino, ndumva nshaka kureba. Ndamubwira, hanyuma we rero atangira gukuramo imyenda bigaragaza ko wenda ni igikorwa cy'urukozasoni kubona umuntu yerekana ubwambure bwe kuri social media cyane, kandi bari abantu ngira ngo abantu babikora bafite imbaraga ko abanza kukoherereza amafaranga kugira ngo akwereke ko muri kumwe cyangwa muri n'abafiyanse nta kibazo kibyihishe inyuma. Hanyuma iyo amaze kukwica mu mutwe nibwo atangira kukuroga bwa burozi bwabo bakoresha bwo kwambura ubusa. Hanyuma rero iyo utacanye ku maso cyangwa udafite mu mutwe nawe wirotuva wageze muri cya gikorwa. None se we yari yabanje kukoherereza? Ngewe yabanje kunyoherereza. Urumva yabanje arabikora arambura. Ndavuga amafaranga, hari amafaranga yabanje kuguha ku buryo aguha amafaranga akavuga ati akira dore turi kumwe nawe ugahita wumva ko wa muntu ni umuntu wanjye. Ngewe yabikoze mbere ataranyohereza amafaranga, ubwo n'urugero nari ntanze kuri mugenzi wanjye nzi ibyabayeho. Kuko we yabanje kumwohereza amafaranga kandi ntekereza ko umuntu wabikoze we yari umunyarwanda ntabwo yari umunyamahanga. Ni bamwe baba hanze kuko nawe yakoreshaga nimero yo hanze. Ariko byambayeho ngewe amafaranga ntarayakira. Wari ugikomeza? Nari mvuze ngewe byambayeho amafaranga atarayanyohereza, ariko bamupromisinga ko hari ibintu azanyoherereza bikomeye. Hanyuma rero biza kurangira mukubye, ariko nyine agakomeza kunyohereza amamesaje atari meza n'iki ngo birarekera. Ni ukuvuga ko muri make wowe wararusimbutse, ntabwo ako kaga kakugezeho, ariko niho byashyaga bishyira. Nararusimbutse ariko urebye niho byaganaga cyane. Ngira ngo iyo nza kuba anari byo ngira ngo uwo mutego nari kuwugwamo, kuko hari indi ka nigeze kuba hari indi ka y'umuntu wari i Bugande we yigeze kunyandikira, aranyandikira turavugana ambwira ko dukundana, hanyuma ampanga ko azandagira akazi Dubai. Hanyuma ako kazi nyine k'aho ngaho Dubai ambwira ko kugira ngo nzagereyo ari uko tugomba kubanza kuvugana, tugomba kubanza kugira ute. Ndetse we yananyoherereje n'itike umusanga Uganda hari kugira ngo tuvugane duhure tumenyane, hanyuma mbone kwambuka ngenda. Nyuma byaje kugenda gute? Nyuma nari mfite umusore twakundanaga ari nawe twabanye ubu. Nahise hazamo ibintu by'uko ababyeyi umusore ahita abyihutisha ko nambwira ndumva nshaka kujya Dubai gukora akazi by'abakobwa babizi. Hanyuma ahita yibyihutisha rero ahita apanga ubukwe, tukadukora ubukwe birangira gutyo nagiyeyo, ariko hari umushuti wanjye nzi wagiyeyo. Nshuti muduteze amatwi, nadusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radiyo Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasige Beyehu. Amakuru yarahagarariwe na Edi Gwema, naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fide Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo
yabaye igisubizo cyacu